Bantu mwese mudukurikiranye turabaye ikaze tunezerejwe nuko mwafashe kano kanya keza ko kuganira natwe kudukurikirana muri kino kiganiro. Uwo mugiye kuganira akaba ari Eric Nshimirimana, Imana yacu ihabwe icubahiro. Tugiye kuganira muri rwa rukurikirane rwacu rw'indwara diabete. No musiro turaganira ico twa complication de diabete, ningaruka mbi diabete itera ku magara yacu, ugasanga umuntu afise izindi ndwara zadutse bitewe nuko wagwaye gusa diabete. Rero muri uno mwanya ico kikaba gikomeye, niyo mpamvu abantu bakwiriye kubikurikirana neza. Umuntu kw'isi akwiriye kubaho ariko arongowe n'ubwenge kugira ashobore kumenya ibikwiriye uko yitwara muri ino si. Ubu buzima dufise n'amagara aseseka ni nk'amazi aseseka ntibayore, niyo mpamvu umuntu wese akwiriye kubyitaho kandi abishishikariye. Ingorane ya mbere umugwayi wa diabete itera mu mubiri w'umuntu nico twitwa cicatrisation lente de blessure. Umuntu agwaye diabete akunda gukira ibiguma bigoranye, akagira ibyo bitwa hematome, ibyo byose nibazo agira. Ikindi naco ashobora kugira ibintu yumva bijagata mu mubiri nk'intozi, ibyo byose arabigira. Ugakunda kugira akabyimba amaguru n'amaboko, agashobora kuyabyimba. Umuntu akashobora usanga umubiri w'imenga wabaye rouge, ushobora kubigira nabyo. Umuntu ashobora kugira ama infection vaginite, ugakunda kugira ama infection mu bihimba by'irondoka, ama infection yo kurukoba cyo bitwa dermatite, ugasanga umuntu urukoba rwiwe kwama mw'ingorane. Ikindi naco ushobora kugira ibibazo byo mu menyo yawe, mu binyigishi. Umuntu agashobora kugira ibisebe byo mu kanwa, usanga mu kanwa umuntu yamana ibintu bimeze nk'ibisebe. Ugasanga umuntu yamana infection de la vessie caje nka cystite, kubabara ubu bubabare bwo munsi y'umukondo, ugasanga umuntu arabwamana. Ukagira ico twa vision flou, ukareba nabi ntibishoboke kuko iyo nukuvuga ngo akanyama kitwa cristale gatuma tureba neza, nukuvuga ngo karakunda gaca karundanya amazi n'isukari bitewe nuko byabaye byinshi, kubera uguma n'isukari ari nyinshi. Ivyo bigatuma rugashobora kubyimba, bigashobora gutuma ureba nabi. Shobora no kubyara indwara nka za cataract na glaucome. Izo ni indwara rero z'amaso. Hari ibindi bintu diabete iratera ingeso mbi nko gushavuzwa n'ubusa, ugasanga umuntu akunda gushavuzwa n'ubusa. Hano ikindi kintu naco mumenya nuko diabete itera ico twa lésion rénale, ugasanga amafyigo y'umuntu agwaye diabete amekora nabi, ico bitwa nephropathie diabétique. Bikarangwa nuko umuntu akunda kubyimba amavi, kubyimba amaguru, kubyimba amaboko. Umuntu ivyo zose n'ingorane diabete itera, ku buryo bivugwa yuko ibice 10% by'abagwayi ba diabete bapfa bazize indwara ya insuffisance rénale, y'amafyigo adakora neza. Kwa kundi unywa cane, kwa kundi amafyigo yirirwa ariko arasohora mwanda muto bitewe nuko unywa cane, agasohoka amazukari menshi. Ibyo amafyigo rero aracoka akabivamwo, ukicwa gusa n'ico. Ikindi naco nuko iteresho bitwa guhema nabi, ugasanga itwa dyspnea, ugasanga urafise ingorane mu guhema, ukabura akayabagu, ukagira ibintu bimeze nka confusion muri wewe, ibintu bimeze nk'ugwijije mu bwenge. Mukaba umuntu ushobora gusanga hari ibintu utobwirwa ugishoboye. Ikindi naco ni difficulté à se concentrer, ugasanga umuntu ntabwo ashoboye gutangura igikorwa akimara concentration, kwiga bishobore gukora ibintu byawe. Niyo mpamvu ugasanga gusa nk'umuntu nyene nko kuganiriza gusa nk'umudamu uje kuganira n'abana, ugasanga nta nibyo agishoboye bitewe na diabete. Ikindi naco ni possèche qui démange, ugasanga umuntu afise urukoba gumye kandi rumujya kiyagaza kenshi. Birashobora gutera n'uburuhe bw'umubiri bitewe nuko kwa kundi isukari gumira ikira gusohokamwo gumo we hagarika. Ivyo rero biratuma umubiri w'umuntu utakaza inguvu wari gukoresha ukamana uburuhi. Ikindi naco bitera nico bitwa neuropathy, nugupfa kw'ingingo cyane cyane zo kwiherezo ry'umubiri kuri extremité nk'amaboko n'amaguru. Ugasanga umuntu yaraguye ikinya, biratera ibyo twa picotema, biratera kwamba umva umenga ufise ibintu by'ubushe. Ugasanga umuntu yamana ikibazo cyo kuma yihagarika, mu buryo bwo kwihagarika ukamana ingorane. Biratera ico bitwa trouble de digestion, ugasanga ibihimba bijejwe kunoza imfungurwa zawe, kuzihotsa, kuzisebwa, ugasanga kuzigogora. Ivyo bihimba byawe byamamwo ingorane nyinshi, imvururu, kudabishobora. Ugasanga urariye biranse, ivyo bihimba digestion yawe kamamwo ingorane. Ikindi naco ni impuissance sexuelle na trouble d'érection,
umuntu agwaye diabete kubite nuko imitsi yiwe irononekara n'izindi ngorane ugasanga arafite ico bitwa insuffisance veneuse ugasanga imitsi yiwe ntabwo amaraso agera mu bihimba byirondoka neza ugasanga aragira hamwe akiyaziba ahandi ugasanga agenda n'intege nke ivyo bigatuma umuntu agwaye diabete akunda kugira ingorane yo kudashobora amabanga yabubatse ugasanga n'umudamu ntakumbura umugabo ugasanga n'umugore n'umudamu ntakumbura umugabo ugasanga nta bushake ugasanga umuntu w'umugabo abayeho ngaho atabishoboye ari nk'umwanya w'inkoko ivyo byose rero ni ngorane ikindi naco twobabwira ni uko haba ico citwa dommage aux artères imitsi irononekara umuntu agwaye diabete niyo mpamvu abantu bagwaye diabete bakunda kwicwa n'indwara za AVC maladie cardiovasculaire ugasanga indwara z'imitsi twara amaraso ugasanga umuntu agwaye angine de poitrine infarctus de myocarde izo zose rero ni ngorane ziterwa nuko uko ugwara diabete kuko mu diabetic akunda kugira ingorane yo kononekara kw'imitsi ivyo rero niyo mpamvu bavuga yuko ibice 50% by'abagwaye diabete bakunda nabo kwicwa n'indwara z'umutima n'indwara cane ya AVC risenyuka ry'imitsi yo mu bwonko rero ico nikindi naco twababwira nuko abantu benshi rero bakunda kugira ingorane ikindi ngorane citwa ivyo bitwa maladie vasculaire périphérique ugasanga inwango ibihimba byo mu kwiherezo ry'umubiri wabo nk'ama amaraso ugasanga ntashikayo niyo mpamvu kenshi bakunda kubagira ico twa amputation ugasanga barabaciye amaguru baciwe amaboko baciwe n'ibindi bihimba ibyo byose cyaba bakagira ibisebe biba ku maguru bidakira no ugasanga umuntu hafise no kubirenge ibyo bisebe byo ugasanga ntibikira bitewe nuko n'amaraso ntakijayo ahagije ibindi ugasanga umubiri wiwe uramuki rero ibyo byose nico bitwa complication za diabete kindi naco tubabwira nuko hariho complication de grossesse ugasanga umuntu agwaye diabete ashaka kugira bitwa macrosome kubyara umwana afise ibiro 4 canke birenga ibyo rero umwana abagize ingorane canke umwana ubyaye nayo kuzoshobora kugwara diabete muri kazoza ikindi complication ni mu kanwa sanga mu kanwa k'umuntu ibisebe biki ingorane yo mu kanwa ugasanga zirahari kudasinzira neza ikindi ni trouble du sommeil ugasanga umuntu ntasinzira neza yikanguye tiro riraheze ibyo byose rero diabete irabitera n'ingaruka zayo ikindi naco ni perte auditive ugasanga umuntu ntacumva kiretse urize kumwegera hari nabo usanga byaragiye gutyo basanga umuntu ntabwo acumva neza ikindi naco ni claudication intermittente no kuvuga ngo asanga umuntu yamana ububabare iyo ari karagenda nko mu mavaduze nk'ama escalier akababara iyo ni ngorane iterwa na diabete ikindi naco twababwira nuko haba ico bitwa cetoacidose diabetique ugasanga umuntu nk'akarorero na maside yiyongera mu maraso ugasanga uko ayo maside ro yiyongera agashobora gutera zino ngorane zikurikira ukamana inyota idahera uburuhe kwihagarika kenshi kubura peti kudakwa iseseme guhema nabi kugira umukoyo canke umwanda mutoya urimwo akamoto bito no kuburi mwisukari cyane ukamenga bimose nk'umwanda muto w'umunywanzoga kamenga rimwe inzoga ushobora no kuja muri koma canke ukagira ibintu bitwa confusion izo zose rero n'ingaruka z'indwara bitwa diabetic indwara y'igisukari rero twabonye igisibije n'indwara iremereye abantu benshi rero bakwiye kumenya yuko burya bibiri yivuga umunyamakenga no meprida no muntu qui agit avec connaissance no muntu akorana ubumenyi yazi kwikinga ikibi abonye ikintu kibi cyo mugirira nabi cyo gira nawe umuryango wiwe abana biwe akacikinga izero nizo ngaruka ze diabetes teza ku magara yacu mureke Imana rero twongure buno bumenyi tuzogaruka tubaganirize ibitera diabete mu nyuma tuzobabwira ico umuntu yokora mu mfungurwa kugira ashobore gusana ugwagasha cyane kagahimba kitwa pancreas endocrine kajejwe kari mu cyo bitwa amaserire beta desiro de lange Hans ajejwe gukora insuline hamwe nibishobora kugabanya isukari mu mubiri w'umuntu Imana iduha umugisha wayo mu izina rya Yesu kumenya ubutumwa